Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfise byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemwo kimwe. Sukwamarira yashize, sukwibibazo byarangiye, mfise umutima uranyuze. Uwiteka nje imbere yawe nibutse bya bihe, ntiwakiriye indirimbo igushike ku mutima. Suko nkiranutse bihagije, n'imbabazi wanyeretse. Ndanyuze mu mutima wanje, isindirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ndagushimiye cyane kubw'iyi ngabirano y'ubuzima duseteye bw'ibibondo byawe. Ndagukengurukiye cyane mwami w'abami, kuko uri urutare rwanje, uri isoko ry'ibyiza, uri ubuhungiro, uri isoko ry'umunezero, uri uwuduha umugisha, uri uwuduhoza amarira, uri uwuturinda kubabara. Umusabyi wawe Yobu yaravuze ngo nkako no mu giti cyamaze gutemwa haba hakiriho ibyiringiro, ko kimaze gusubira kumva amazi cyo kongera kikanaga. Uko niko dufise ibyiringiro muri Kristo Yesu. Turumva neza ko ijambo ryawe rimaze kugwira muri twebwe Kristo, twokongera gusubira kugira ubuzima. Zimurura imitima yazimiye. Iki gitondo turashaka gutanga igitambo c'indoto mbi twagize, kugira ngo abacu, abo tuzi nabo tutazi, twarose batakibaho, twarose batuvuye mu maso, izo ndoto zihagarare papa. Iki gitondo turashaka gutanga igitambo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukwihangana kwacu kube kwinshi. Ibyo waduhaye n'umugisha udasanzwe, ibyo utegekanya kuduha ni uko nyine. Turakwinginze utubumbe kandi utubumbatire. Turakwinginze udutere iteka.
tunezereze udutandukanye n'amakuba atandukanye. Iki gitondo tuguteze ibiganza ngo uduhe umugisha. Iki gitondo tuguteze ibiganza ngo uduhe umugwiza. Iki gitondo turakwituye ngo turinde kubabara. Iki gitondo tukwishikanye ko ngo turinde impanuka z'ubwoko bwose. Igitondo turanezerewe kuko turi kumwe nawe. Nurabe bwiza ubuzima bwacu bukure ku cyavu. Nurabe bwiza ubuzima bwacu bushire mu munezero. Nurabe bwiza ubuzima bwacu bushire mu gahimbare. Amaraso ya Kristo adutwikire, adushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, twererwe mu byo dukora uyu munsi, duhabwe umugisha mukama, duhabwe amahoro mukama, duhabwe ibyiza mukama, duhabwe ibyishimo, kandi twemegwe kuko ari wowe wemegwa uri muri twebwe. Nuduhezagira duhezagira abandi, nutunezereza tube uwo munezero mu bandi, nuduha umugisha dusabikanye n'abandi. Nuduha umugwiza tworoherwe mu byo dukora byose, kandi twaragusezeraniye ko tutazokuryaryanya n'umunsi n'umwe, kugira ngo urushizeho kudukura ku ibyonyine ibyonona. Amen. Tugire Kristo. Muraho muraguwe neza. Yadukuye mu mwijima w'urupfu, aturasira ku muco w'imbabazi ziwe. Umukamanani naze, we yaturokoye. Ndabaha ikaze muri umwanya mwiza uri hagati ya 12:00 na 3:00, umwanya wo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana, tugaheza tugasaba Imana ngo iduhindurire amazina. Turi mu gitabo cya Yobu, inyigisho tugeze ko ni 365. Yobu rero yishura Bildadi ubugira kabiri, intsinzi yo kwizera hepfo, intsinzi yo kwemera. Narababwiye nti Yobu nimuzomwigire ko kurinda amakuba. Yobu muramwigira ko kwisobanukirwa, guhagararira uwo uriwe, kuko ubundi yari gucecekeshwa n'umugore, agacecekeshwa n'abagenzi biwe, kandi akabona ko n'Imana yamucecekesheje. Yobu yishura avuga ati, wibuke ko Bildadi ijambo ryiwe rya kabiri ryaje risohora, avuga ati umunyabyaha azokurwa mu ihema ryiwe no kwibagirwa azibagirwa, ko arubwiye atunture basi. Avuga ati ni yare niyo Mana, kandi yari kubanyereye.
Burya shitani iraza ikaduteza amakuba, ikaduteza ikintu runaka kugira ngo irabe ko twubaha Imana muri ubwo buryo, muri ubwo buzima tubayemo. Ariko mu mwanya muto ukavuga ngo yari kambigenzo, ugasanga Imana yari kwishimiye kubera ubwoko bw'amasengesho ugira, yari kwishimiye ataha niho tsinda imigabane ugaca unyerera. Yobu yishura avuga ati agatwama twamara amaji Imana y'abakristo. Ni ukuri iyo ubyutse gusenga, iyo ubwiye Imana ngo ndi umusenzi, ishaka kuba umuntu yirata. Uwamuna Imana iraba ikavuga ati kabisa ndafise runaka, kandi twisanga atari byo twiteguriye, turi banjanye n'abaca, igaca ibabara. Ikigabane ca 19 c'igitabo ca Yobu. Yobu yishura avuga ati muzonturubika umutima gushika ryari, mwongera muncinyiza n'amajambo, ubuko bugize 10 munyambika iceyi, nibibatera isoni kundenganya. Ninaba narihenze naho ukwihenda kwanje tuzogumana. Mugabo yisobanukiwe no mu bubabara gumasobanutse. Nimwe abavyukuri mushaka kumazi, mukanyagiriza ibinyambika ibara, nimumenye rero ko Imana ariyo yanzingamitse, ikanzingazingira mu makira yayo. Ndavuza akaruru kubera agahotoro, ariko ntawunyishura. Natabaza naho nkabura uwuncira urubanza. Inzira yanje yarayizibiye kandi sindengana, naho nce yashize umukorane. Yaranyambuye agateka kanje, ikura urugori ku mutwe wanje. Yarasambuye hirya nino, none ndigiriye. Ukwizigira kwanje yakuranduye nk'igiti, ishavu ryayo ryararunguye kubera jewe, hanyuma imfata nk'umwasi wayo. Ingabo zayo zaziye rimwe, zicira inzira ziza zingana, zica zicumbika irya nino y'ihema ryanje. Bene wacu yabigije kure yanje, abanzi nabo babaye abanyamahanga kuri jewe. Ababanyi banje ntibakibaho, nabo tuzinanye baranyibagiye. Abacumbitse mu nzu yanje n'incereke zanje bamfata nka kavantara. Nacitse umunyamahanga mu maso yabo. Ndahamagara umusuku wanje ntiyitabe, ndahamagara umusuku wanje ntiyitabe, ndamutakambiye n'umunwa wanje. Umugore wanje ashishwa n'imwemu zanje, n'abana bamvuye mu nda ndabashisha. N'utwana dusigaye tungaya, nahaguruka tukantetagiza. Abantu bose twahora tuja inama baranzira, n'uwo nakunze yaranyigaramye. Amagufa yanje yarafatanye n'urukoba rwanje n'inyama zanje, nsigaye ku magufa. Mumbabarire mwebwe bagenzi banje, kuko ikiganza c'Imana carankubise. Kubera iki namwe mumbabaza nk'Imana? Aho mwakabiranirije umubiri wanje ntimurahimba? Icomubu amajambo akandikwa, icoma bakayandika mu gitabo. Ese bokoresha ikaramu y'icuma n'umutarimbo akama yanditse mu gitandara ciwe? Jewe ndazi neza ko
uwumburanira ari muzima kwimera n'imeruka azoseruka ku isi. Naho bazoba bankuye ko uru rukoba, nzobona Imana nkiri muzima. Nzobona Imana nkiri muzima, niyo nzokwibonera ubwanje, kandi amaso yanje nta wundi azobona. Umutima wanje si wubona, umutima wanje si uzobona harageze. Nkako nimwibaza ico tumuturubikira, niho intumbero y'iryo jambo izokwibonekeza muri jewe. Nimwibaza ico tumuturubikira, n'intumbero y'iryo jambo izokwibonekeza muri jewe. Namwebwe nyene muraheza mutinye inkota, kuko ukurakara bikwega ibihano vy'inkota, kugira ngo mumenye ko hariho ubutungane. Yobu aravuze ko azotabagwa, aravuze n'impamvu azotabagwa. Impamvu ivuze kuri umurongo wa 28. Niyo mwibaza ico tumuturubikira, n'intumbero y'iryo jambo izokwibonekeza muri jewe. Ni ukuvuga igihe cyose ubona uri mu ntambara, mu bisuzuguro, mu bihano, ibaza impamvu. Kuko n'Imana kugutabara nayo irayiraba ntibazobahende, nitabara kipfa kapo. Uguma muri bya bindi nyene nushaka guhinduka, bizokugora, bizokwanikira, bizokunaniza. Ijambo rya kabiri rya Tsofari, ubutungane ntibucagura. Hanyuma Tsofari w'Inahama yishura avuga ati, ngaho aho umwikeko wanje ungarukanye, kubera ntashobora kwihangana. Numvise inyigisho insyoza, none umutima w'ubwenge bwanje wanyishuye. Urazi kuva kera narindi, kuva izina muntu ari kw'isi, ko kwishongora kw'ababisha kutaramba, ko umunezero w'umuhakanyi umarakanye ishashi. Naho yodoga gushika mu ijuru, kubera uburebure bwiwe, umutwe we ugashika mu bicu. Kurya kw'amaziranoke yiwe azoyoka ubutakigaruka, abahora bamubona bazogira bati ari hehe.
kurya kw'indoto azotumuka, kandi n'abazomutora azozimangana nk'indoto z'ijoro. Ijisho ryahora rimwihweza ntirigisubira, n'inzu yiwe ntizosubira kumukubita ijisho. Abahungu biwe bazokwikundwa akaza kuboro, ibiganza byiwe nabyo bisubize itunga ryiwe. Mana tugirire ikigongo. Amagufa yiwe yari yuzuye ubusore, ariko uzoryamana nawe mw'ivu. Niba inabi isosa mu kanwa kiwe, akayishira munsi y'ururimi. Akayinovora atayirekura, akayigumiza mu magage. Mu maringa yiwe izohinduka icika ubumara bwinshira muri we. Itunga yari yaramize azoheza ridawe, Imana niyo izomukura mu nda. Yahora nunuza ubumara bw'inshira, azokwicwa n'ururimi rw'imamba. Nazoba akibona imigende, inzuzi n'imigezi y'ubuki n'amata. Azora ibyo yungutse, kandi ntazoshobora kubimira, nk'uko atazonezerwa n'itunga ry'urudandazo rwiwe. Kubera ko yahonyanze akongera akiyobagiza aboro, agasahura inzu kandi ntayubake. Kubera ko atamenye kunezereza inda yiwe, ntihagire icyo arokora mu byo ahahamiye, akaba atacasigaye kubera ubukonzi bw'inda bwiwe. Nicyo gituma ubutunzi bwiwe butazoragama. Mu gahimbo k'umurengera amaganya azomugariza, ikiganza cyose cy'uwuruhijwe kizomukwako. Azoba agira yuzuza inda yiwe, Imana ikimurekurira ko ubukazi bw'ishavu ryayo rimugweko nk'imvura gushika mu mara. Azohunga ikigwanisho cy'icyuma, umwami w'umuringa umutobekeranye. Azowusokora awucishije mu mugongo, isonga ryawo rive mu gitigu ciwe riciye ibibatsi. Ubwoba bumutekera, umwijima wose utari bwaboneke uramuraririye. Umuriro utenyegezwa uzomurigita, n'agasigarira ko mw'ihema ryiwe kajugumire. Ijuru rizogaragaza icyaha ciwe, isi nayo imuhagurukire. Umwimbu wo mu nzu yiwe uzomenyekana, usanzare ku munsi w'ishavu. Iyo niyo mpembo y'umuntu w'umubisha ikomoka ku Mana, niryo ragi yamuraganiye. Yobu yishura Tsofari ubugira kabiri. Yobu abeshuza ivyo bamwagiriza. Emwe Imana nawe yokwica ikigusigarije mwemu n'akarimi. Emwe nutatabaga uzobura ikigoryi. Hanyuma Yobu yishura avuga ati, nimwumvirize neza amajambo yanje, gutyo muzoba mumpojeje. Nyihanganire nanje mvuge, ninamara kuvuga witwengere. Jewe hoba hari umuntu nidogera, ni kuko umutima wanje utorambirwa. Nimuhindukire mu ndabe mwumirwe, mwifate ku munwa. Na jewe nyene iyo ndavyibutse ncengira ubwoba, n'umubiri wanje ugahinda agashitsi. Ni kuki ababisha babaho, mbere basaza ububasha bwabo, mbere basaza ububasha bwabo bukongerekana. Nimba za Yeremiya. Urubyaro rwabo ruratsimbatara imbere yabo hamwe nabo, n'abana babo mu maso yabo. Inzu zabo ari mu mahoro atabwoba. Nta n'intahe y'Imana ibakorako.
imfizi yabo irinya nitahasi, inka yabo ivyara itaramburuye, basohora imicuko yabo nk'ubushu, abana babo bikina amatavu, bavuza ingoma n'inanga, bagahimbarwa n'ijwi ry'umwironge, bamara iminsi yabo mu gahimbare, ariko mu kanya isase bakaba bamanutse mu kuzimu. Kandi nibo babwiye Imana bati tuvireho, no kumenya inzira zawe nabyo dushaka. Mbega mushobora byose ni igiki kugira ngo tumukorere, cyangwa twokunguka iki mu kumutakambira? Raba ubuhirwe bwabo ntiburi mu minwe yabo, imigambi y'ababisha iri kure yanje. Kangaha ababisha bava mu muco w'ubuzima, ikiza kikabagwako, akabatoranya umubabaro mu ishavu ryiwe, bameze nk'ishingwe mu muyaga, nk'umuguruka uhitanywe n'ikivumbuzi. Imana ibikiye igihano cyayo abana biwe, muhane wenyene aheze abimenye, amaso yiwe abona amaherezo yiwe, anywe ku ishavu rya mushobora byose. Nkako inzu yiwe imumariye iki atakiriho, kandi n'amezi yiwe yashize. Mbega ari uwo kwigisha Imana ubumenyi, kandi ariyifatira ingingo ibiremwa byo mu ijuru? Ari upfa ubukomezi bukiri bwose, mu mutekano no mu mahoro ntangere, imbavu zicyuzuye ibinure, umusokoro ukibumbye mu magufa yiwe, ubundi nawe agapfana intuntu mu mutima, atacariye mu munezero, bombi hamwe bakarambarara mu ivu. Uwundi nawe agapfana intuntu mu mutima, ataco ariye mu munezero, bombi hamwe bakarambarara mu ivu, inyo zikabahundarako. Raba ndazi ivyiyumviro vyanyu n'imigambi mumfitiye yo kumutora. Nanone mwivugira muti, inzu y'umuganwa iri hehe? Ngw'ihema riba mwababisha riri hehe? Mbega nimwabajije abahita? Mbega nimwemera ibimenyetso byabo? Erega ku munsi w'ikiza umunyakabara arokoka, ku munsi w'ishavu agakingirwa. Ninde azomwifatira mu gahanga kubera imigenzo yiwe? Canke ninde azomusubiriza mu nkoko kuco yakoze? Wajanwa mu rupfu akongera akarinda imva yiwe, ibinonko bya kabande biramworohera, zina muntu wese akamukurikira. Imbere yiwe naho hari abantu batagira igitigiri. Ni kuki mporeza ubusa? Inyishu zanyu ziguma zirimwo ububeshi. Bakundi wo mukame, iyi si iriko imibabaro, iyi si iriko agahinda, iyi si iriko agacinyizo, iyi si iriko ibisuzuguriro. Ariko muhumure, Yobu yararinze Kristo, ararinda rugabo, arakenyera ziraguma, aratabwa aragiritswe. Ariko ndabizi ko twimirije ibigabane biryoshe, ibi byose kuko byaba Yobu abona. Turageze mu gice cya gatatu, ijambo rya gatatu rya Elifazi. Agira mubwire ko Imana yanishe ubutungane. Reka tuzobirabe ejo. Kama Yesu Kristo mukunzi mwiza, turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya mwiza tumaranye nawe. Iyo Bibiliya itwereka imibabaro y'aberanda, iyo Bibiliya itwereka agahinda k'intungane, iyo Bibiliya itwereka ibisuzuguro by'abakwishimiye, ibiriko iratwigisha kwihangana,
tugakomeza kwegera Imana no mu gihisi itatubona uko Imana itubona. Ariko kandi kiryoshe suko ikinezereye suko twokora nk'uko abana b'abantu bashaka, ahubwo ari uko twokora nk'uko Imana ishaka. Ikiduhesha icyubahiro, uburambe, ubwishigirwa n'ubutabazi bw'Uwiteka nuko Imana idusangamwo ikiyihimbara. None se Yesu Kristo mukozi mwiza, ndakiriye iki gihugu cyawe ceranda, ndakiriye aba bana bawe, ndakiriye iki gihugu cy'u Burundi, ndakiriye abatware bacu, abakuru b'amadini yose ari muri iki gihugu cy'u Burundi, abakuru b'imiryango itandukanye bose iri muri iki gihugu cy'u Burundi, ndabasize mu biganza byawe. Turindiye imibabaro ya Yobu, uduhe kuzurana, utwimenyeshe, tugukunde, tugukorere, tukumvire, dukurikire ijambo ryawe, gutyo tubone kubohoka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amaraso yawe mera naducikiye, ububasha bwawe nibutubeko, imbabazi zawe zidukomeze. Icyo nase n'impanuka, icyo nase n'akavuyo, icyo nase n'ubukene, icyo nase ni guhererwa. Ahantu hose tujya kudodora, Yezu araba ari wowe winjira. Ahantu hose tujya kugendera, Yezu haraba ibirenge byawe byo bitarogeka. Abantu bose tujya kuramukanya, Yezu kiraba ikiganza cyawe kuko cyo kitatezwe inyatsi. Ahantu hose tujya kuraramika imitwe yacu, ruraba uruhanga rwawe kuko nirwo rukomeye. Urakoze mukiza wanje, urakoze mwami wanje, urakoze mugira neza, urakoze nyene ijuru n'isi, urakoze nyene ububasha, urakoze nyene ubushobozi, urakoze wewe nyene agahimbare. Tunezereze tunezerwe, dutabare dutabagwe, tubohore tubohoke, udutere iteka kandi uduteture kugira ngo amakuba yose tuyakugweko mu izina ryawe geranda, dorana umugisha n'umugwiza. Sinosozera iki kigabane nasengeye abantu bose bari mu miturubiko yabo batari biteze ko bazobaturubika, abakenyezi bari mu miturubiko uyu munsi, Mukama wohora amarangamutima yabo babwire kwakira yandi mizero. Abashinga naye bari mu miturubiko kuko nabo uyu munsi harimwo ababangamiwe, abakozi bari mu miturubiko, abakoresha bari mu miturubiko, abari ku kigandaro, abari mu mibabaro, abari mu gasuzuguriro, abari mu gacinyizo, abari mu ndotombi. Mwami w'abama batawe, abaherewe, ababyeyi batunuje n'ubwene bazoshobora kuronka ibikoresho by'abana baja ku ishuri. Abo bose bana nabo, abo bose korana nabo, abo bose gendana nabo, uyu munsi haboneka igitangaza cyane cyane kuri uyu mwana wawe twari kumwe muri iri sengesho. Amagorwa turayanse, amakuba turayanse, agahinda turakanse, igisuzuguro turacase, agacinyizo turakase, ubwiza bwawe turabwakiriye. Kandi iki kibanza cya Gacerere, uyu musozi tuduze ko uyu munsi muri iki gitondo turawubyaza umusaruro, mwami w'abantu. Nitwikirije amaraso ya Kristo, ndatwikirije abana bari kuri iki gicaniro. Wowe uduhezagira muhezagire, uwutuvuma muhuze n'impinduka, uwudusengera nanjye ndamusengeye. Abagwayi nibakire, ababoshwe nibabohoke, abafunzwe nibafungurwe, abaheranye amafaranga nimwishyurirwe n'ukuboko k'Uwiteka. Mukama ndazi kufisha bubwira ngo genda bakagenda. Ndagusabye uturungikire umugisha wawe Papa, ntidujagugira umugisha ufishe formule mwavuga ngo yaciye ingero ngo azabika 5 ahubwo duhe wa mugisha utuma imfubyi ufishe ngamo zitwenga, wa mugisha utuma imfubyi ufishe muri Afrika zitwenga, wa mugisha utuma imfubyi ufise mu bihugu birimo intambara zitenga. Nibyo bihugu by'intambara birimo intambara ndangirije ko iri sengesho ryanje. Ndagusabye amaboko y'abagomu yazinge, kandi ubu butaka, ubu butunzi benshi nibyo bapfa, nawe ndazi yuko bishoboye kuturamira, ukadutera iteka, ukaduha ibyo byose tugusaba. Koresha za mbaraga zo mu ijuru, uduhuze n'abadukunda, uduhuze n'abatwiyumvira ko,
uduhuze n'abaze gusobanukirwa ko hari igikorwa cy'urukundo kandi kibavunye bazokora, bakagikorera imfubyi, abapfakazi, ndetse bakanagikorera abo bose bihebeye umurimo wawe atari uko bashingiye ku bigaragara bamaze kugera ko, gutyo ubaho umugisha. Ibyo ndabivuze ndabikuye ku munyashunemukazi, kuko umugisha yari yarabuze kuri iyi si yawuhawe no kubakira umukozi w'Imana Elisa, awuhabwa no kugaburira, kwambika no gutunganiriza umukozi w'Imana Elisa. None Mwami Imana, hezagira abantu bose bakunda bavuga butumwa, hezagira abantu bose bakunda ijambo ry'Imana. Mukama ubahezagira, ubaha umugisha mu biganza byawe, ibyo bakora byose, baba abadandaza, abarimyi n'aborozi n'abakozi ba leta. Mukama umwe wese n'utarabyara muhe kubyara, utararongora muhe kurongora neza, utararongorwa muhe kurongorwa neza, ukwiyebeye muhe kubihagararamo neza. Mwami w'abami, rutare rw'ubuzima bwaje, aya marangamutima yanjye ntuyirengagize, aya marangamutima yanjye ntuyiyobagize. Ndasengeye abarundi bari mu mahanga, kandi ndasengeye n'abanyamahanga bari mu Burundi. Twese duhe guhuza umutima, kuko mu bizotuma tugaragara ko turi abakristo buzuye harimo kwakira ingenzi. Urakoze kumvise gusenga kwanje, urakoze kuboya amarangamutima yanjye agira umugisha, urakoze kubwiza bwawe bumbayeko, urakoze kumwete wawe umbayeko, igikundiro cyawe ndacambaye, ubudangarwa bwawe ndabwambaye, kandi ibyo byose ngyambitse amazina y'abana bongaya sesangure Mwami Imana bari kuri iki gicaniro, n'abinjiye ejo n'abazovuka ejo n'abariko baravuka. Umwe wese yinjirane muri uyu muvuka nokomera Kristo ni muzima n'icyubahiro cyawe, yinjirane n'igikundiro cyawe, yinjirane n'ubudahangarwa bwawe. Umurozi ntakamukire ku ijambo, umukinzi ntakamugire ku ijambo, umunyeshari ntakaba umugenzi wiwe. Ndabasa abagenzi nk'abatsopfa, ndabasa abagenzi nk'ababirudari. Mwami Imana, umubabaro umutima ubabaye, urazi neza ko indoto zawe zizana ngo yobu ntawe ukihari, iyo barahari ndasabye impano yo kwihangana. Noneho Kristo byose yarabidutsindiye. Mwami w'ubudahangarwa, mwami w'ubushobozi, tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza. Ongereza volume mu nyota yo kurondera ijambo ryawe, ongereza volume mu nyota yo gusenga, ongereza volume mu nyota yo gukunda ijambo ryawe, ongereza volume mu nyota yo kwigisha ijambo ryawe, ongereza volume mu kugira umwete wo gukora. Nawe hezagira imirimo y'amaboko yacu, gutyo twererwe mu byo dukora byose, duhabwa umugisha n'umugwiza, kandi dusobanukirwe ko Uwiteka ari neturuye, agira neza byose. Amen. Urakoze Mwami w'abami, urakoze mugira neza, urakoze nteturuye. Duhezagire dushyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa uzobukotse.